Ujya muntu yazanye dobenje shaka kumuvuga mwizina aya ntitumuvuga mwizina abamuzi baramuzi umuntu yatumiye muri Escrow mugaba Patrick ari muri entertainment nga Patrick ni musazi je sivuze akeza ngo nabasazi mvuze Patrick ni musazi burya n'ubusazi ba mipro n'abasazi barandi promoter n'abasazi basimbizi n'abasazi burya TV bwose bwari hajya bose n'abasazi kuko bari none hari umusazi yo kurikira umuntu atamuhemba none ko bagiye bagataha batabahembye bagatera induru we uje ugatwara induru muri entertainment bakabimbwira ndabivuga kubera ufise abagukurikirana babimenya ati yatwaye inda kugira babimenye rega muri exposa muje umaze gusora ibiganiro bigaho uri kuri TV online n'abantu bangaye bakubonye 2024 abantu bose barakurikirana Magic TV 2024 umuntu azorama inkuru y'umuntu wo muri entertainment simvuze abantu batari muri entertainment jewe n'abasireye kwirengeneye gukurikiranira ubuzima bwabo kuko nukuko Imana ni vyabo ni babanda nishwa ya uzorama amakuru bunzoshiraho priyo gutanga amahera ku bantu bazoraba amakuru kuko abantu rega tumeze nk'imaraya abantu tumeze nk'imaraya gute kubera imaraya urumva imaraya uyitoye nuwo mwanya nyene umukeneye muhejeje nta birefu ntaki umuha amahera nawe akagenda Hey guys murakomeye mumeze neza abantu mwese mukwikiye Magic TV kuri micronisha ni Stelis uko mumenyereye no musi rero haranakanye sinzi n'ukuntu ndiko ndavuga ho nyene umuntu turi kumwe no mwigeme none gashaka amohotera vraiment bakumutinya gute ariko je sinigeze mvuga bibi anzwa kandi wari kumbwira uti warakoze kumbwira felicitation uyo urumva rimwe aramvuga neza je sinigeze ndangeze ndakuvuga nabi sawa ngira mwamumenye ntaranamuvuga no basireka ndakora mu kijenere ni sawa umeze neza na umeze neza yego ubuvyeyi buraryoshe umubebe sha buranyuzura nagusa buraryoshe aho ni sawa murakoze ndamukiza abakunzi ba Magic TV abakunzi ba Magic TV yambuca umeze neza imisi myinshi imyaka myinshi naheruka ngaha minusha hari eko ndabibatwerera njyambere ndamuyenera inati nashashaye kumubona cyane gose vraiment vyavye n'ijyambere umbonye njyambere ndakubona mu biganiro no ku mafoto gusa nivyo je abantu benshi ntibambona kuko jewe sindi wa muntu ngo urasaga ngo muri club yi ngo ma concert ibiki yo discipline ndayishimira Imana yarayimpaye rero ugira umbone kuri je biragoye ariko gusa sindi umuntu agoye kuboneka gusa nuko usanga tuko turirukanga ibujumbura aragoye kuba usanga turi mu bintu byinshi rero twishinze insaku zo muri entertainment ntidushobora kuba kuko insaku ntizinjiza zitera inziga abantu ugasanga abantu bariko baranakuroga mbwari abatarogeka nkawo ntorogeka none je vraiment tuvugisha ukuri sukwiyemera jewe wondoga witwaje igiki ukagenda no kumupfumu kicara ngo nje kuroga uno mukobwa gande ibyo ntwandika ari abantu bibabaza ukagenda rero ukavuga uti nje kuroga uno mukobwa sha arambwira cyo ndamwongereza amahera je no acaja bukano muri ko ndashaka kwene ine tafise umugenzi urafise umugenzi nyene bavuga ati ndafise umugenzi shaka bariho apana bajya muzinaye abagenzi bariho bien umuntu akakubita ibanga giwe nyene nakumva mara yanje bariho vraiment tuyagi none ndakubaze none gasherega nabajya bama inkuru n'abagenzi be ahubwo bajya nibo bagenzi ba vrai abagenzi bawe ko bangi antene zanje ndarazikunda ubu ahubwo ubu 2024 Imana hadushikane uravyumva 2024 abantu bose barakurikirana Magic TV 2024 umuntu azorama inkuru y'umuntu wo muri entertainment simvuze abantu batari muri entertainment jewe n'abasireye kwirengeneye gukurikiranira ubuzima bwabo kuko nukuko Imana ni vyabo ni babanda nishwa yabo jewe umuntu wo muri entertainment ni umuririmbyi ni umujournaliste ni umukameraman ni umuyutubere ni umupromoter ni umuki ari muri entertainment canke bajya abantu baza bashaka kwigira abantu muri entertainment abami uzorama amakuru bunzoshiraho priyo gutanga amahera ku bantu bazoraba amakuru aho nanje ndoza ndazitanga 2024 nirinde ibintu bizamurambye aya makuru ndamuha amafaranga ya
rero birakomeye ndashaka kumenya umuntu kugira abe antene ya nkuko bivuga ngo ama antene yawe nawe ni nkuko woshaka kuba ufise nagakuru ufise uze kujana inbox je ahubwo ndashaka kubaza umuntu yakubwiye ibintu vyaje kuko indege yivuze bashanaje mwese bwayimenye murashaka kanje ndamuzi namaze bakubwiye ntibaze ko ntamuzi n'umugenzi wanje ndamuzi werindera urumva rije tubona kubwiye yuko rero ariko urambaza icyo abagenzi bagiye bajya abantu batwara abantu batwara oya kwa nta mugenzi wanashima ababitubwira swati hariho muri rega ari ikintu mu mutazi aya ari imigani y'ikirundi mutazi ngo ibanga rigukunze rikugumamo kandi ngo irirenze ikiri barirenze iminga irenze umuntu bari barirenze imirambi impinga nuko rero bamuraba namwe mureke kuza murasohora ibintu kandi yajya uyo musohotse mugiye mubaza ngo urashaka gutora ubuntu ukamutwara mu kageste ngo wamutwaye iyo hirya kure ugasanga uhuye n'umuntu utarazi yuko nakubonye bo antene zanje vraiment ndazikunda cyane nibo bagenzi bifise uko barama amakuru hama ayo makuru nkabizera kandi jewe sinigera mvuga source zanje ndabakingira kuri ico kuko ayo makuru bama waragezeho umuntu ashaka kundiha $100 kugira ndamupostinge kuri stats umuntu samire kugira ndamupostinge kuri stats mu Burundi umva ni ikintu ciza cyane ariko ingega gato tukiringa abagenzi nivyo ndafise abagenzi tushaka kwicara tukayaga ibintu vyacu tukavugana ngabe ikintu je ndagutera inkuru jewe kugira uzorinde wumva ndakubwiye ngo ndi muri ibi ukazokumva ndakubwiye mbwiye umugenzi ngo jewe burya ngo gufite umukope n'ibisanzwe ashaka kubwira umugenzi ati je ndafise uyu bimeze uko muga kumva yuko noshaka kumbwira ati ngo yandiye mugu hari ababivuga ngo yandiye mugu ngo urabona ngo twashwanye no hari ibintu bidabikubwira birakura cyo ndahubwiye ati ndafise umukope bimeze uku sava bimenye nuko nta bindi mbwa gusa jewe ikintu nzi ari nayo mpamvu abantu bavuga ngo ndahinduka je suis comme ça jewe je fais pas confiance ku muntu nta muntu numwe ngirira confiance warayimukiwe cyane suguhemukirwa nikomeze nta muntu ari muri entrepreneur agirira confiance abantu jamais kuko abantu rega tumeze nk'imaraya abantu tumeze nk'imaraya gute kubera imaraya urumva imaraya uyitoye nuwo mwanya nyene umukeneye muhejeje nta birefu ntaki umuha amahera nawe akagenda rero nawe ukwiye kumera nk'uko umuntu yamba muhuye mukayaga canke ari umugenzi muriye kuri zo social cyangwa kwandikiye Instagram akwandikiye iki fata yuko uwo muntu aje nk'imaraya ntavyo kuguma muri rega ni handi babaha amasumu kazi kayo ahosha rero ndashaka kumenya nk'ubu neri nati barantu dufate nk'abantu batari muri entertainment hano muravuga ati none gute uyu muntu yishimikije kugira ngo yandike abantu nk'uko umva nk'abantu batabitahura yishimikije kugira ngo ashobore kwandika umuntu nk'uko akamurengera uku canke wo mu kwandika ikintu ntushobora kwibaza ati nk'umuntu ngira yandike vraiment famille yibiza kuvyakira gute kwa ivyo ntibikuraba wewe no en fait jewe deri jewe wanashima kuri standard ndiko ndi kuri standard nziza kuko ubu abarundi benshi les jeunes benshi baratahuye icari cyo entertainment ubwa mbere tukibigira baradutuka bakanyita umusazi ibintu bakanyita ngo ndumurozi nkoresha imiti kubera nakuriye ruguru mu kumoso misosumo bakabivuga mugabo fendofe urumva mu nyuma baragiye baratahura yuko entertainment nikeneye inzigo entertainment nikeneye kandi ikindi kintu jewe icatumye abantu banyapressya bakamfana dero urigera ubona bose umwana wawe uposte oya warakoze vraiment no jewe hariho ibintu wewe uje ugatwara induri muri entertainment bakabimbwira ndabivuga kubera ufise abagukurikirana babimenya ati yatwaye inda kugira babimenye rega muri exposa muje umaze gusohora ibiganiro bingaho uri kuri TV online n'abantu bangaye bakubonye sawa aba promoter bakagupostinga ubamaze kwinjira muri entertainment uje muri entertainment ugaye ibiganiro abasani 3-4 c'est fini bamaze kwinjira muri entertainment rero ikintu gihari je wamaze kwinjira bakama makuru wawe ndayavuga gusa ari ibintu jewe ntavuga
jewe urigero Abavyeyi. abavyeyi moi je n'entre pas abana je n'entre pas ari abana bakwihakanye ari abana wihakanye ari biki ndagusanga inbox nkakubwira ati hariho amakuru mfise ukuraba utunganye kino n'abaririmbyi benshi tumaze kubikorana Ya hari nuwonzi wamanje guteguza. Hari abo manza kubwira ati ya ego ntari abambwira ati ibi kintu jewe na kironse mugabo je peux pas dire ça raba ukuntu gitunganye malgré tout bijya bintu postinga harimo ubuntu kameme ndafise umutima ndi umuntu ejo nzogera famille ibiki naco gituma jewe nevita no guposta ama famille kuri stat ko namaze kubona ko stat yanje isumba gusamirana radio isamirana wayisamirana no mu mahanga urumva. Cyo gituma je respecte la vie privée, je respecte la famille y'umuririmbyi. Nico gituma uzanye mama wawe kuri entertainment muri kuburinga ngukana bumenyi tukamubona. Moi je la postais en kumubaha. Narabigize il y a 2 jours après, j'ai posté mama wa Dramati. Ndamupostinga baramushira amaposti yanje yose. Elema contact araryoherwa ko iki namwenze ko ibintu vyiza ndavuga ati uyu mama araberewe tube tubivugisha ukuri ni mwiza araberewe wabigizwe ko wabonye na Dramati ya mupozi. Bon nabigize kubera iki j'ai apprécié umumama ba postinze mu muririmbyi aberewe asa neza ifo ko tubivuga ati nakaraberewe umumama araberewe kandi abamama bose ni beza mugabo uyaberewe tube tubivuga uriko uravyumva so ndabwira ati jewe vraiment no kwico kintu je respecte la vie privée y'umu artiste y'uwo mu promoter y'uwo muri mu entertainment kandi na famille yiwe ndayubahiriza cyane ego Okay ari amakuru avuga yuko Neri Nasi hari abantu bamuha amahera kugira ngo ntabandike so barivyo hariho uwo bahaye narigeze gutanga inkuru y'umuntu ari muri entertainment afasha abasani yo yateye inda umukobwa iyo nkuru ufite shaka kwisubiramo kuko bari bigeze muri babavyita muki bari muri justice umva bari muri justice shaka kuyivuga kuko urumva bigeze mu butungane biba bigeze kure so ndibuka yuko il a cherché quelqu'un ari muri Belgique andondere anyandikire ame amayero nyambomenga amajana 5 kugira sisubire kuvuga iyo nkuru ahubwo ce ntangura kumutapa me nkumu babitaba cawa mbe nkumucawa mugabo moi je travaille pas comme ça. Okay. Parce que je ariko mvugira na final sa tegereza kwandikwa ku muvyeyi kandi kwandikisha umwana ni ibintu biri simple si ibintu umwana avutse abavutse kandi ntushobora kumyihakana ntushobora kumuhisha rero jewe nariko mvugira umwana kandi jewe bigenze ubutungane ndazi buzobikora neza uko dosigeze kure rero urumva ubutungane bikoze neza ni 6 kuri jewe kuko even la famille y'uwo mwana bazondondera abanshimire bati warakoze kubivuga byaramenyekanye nico gituma jewe gomba uzufise amahera no no me menace pas avec ton argent amahera jewe ndayarondera nico gituma uhora ubona posting ibintu kuko mfise self confidence yiwanje jenyene nukuri umuntu hapfuye haba hageze imana ibikwakiriye abahageze kandi ntawe uzorusima ariko baho ubuzima bw'iwawe baho uko wiyumva nukuri nibaza yuko umuntu adashaka kujija baho wewe ifo ko tuba muri ubu buzima baho wewe zana amafaranga ngo jewe ndeke kuvuga umuntu aho bawihenze cimuvugira nico ahubwo ca ndahega narabivuze ko yatanze amafaranga kugira nume nabivuga no musi kuri station Neri Nasi ibe yavye nsomye cankeje usenze wanditse umwe namwaye gasopo nubu ndabivuze kumenga kare mwahora muri abashumi vrai non moi je suis pas inami nakubwiye je sindi umugenzi w'umuntu jewe je peux pas faire confiance ku muntu ndafise ukuntu observe umuntu mu posti wa kwandika nabi guteganira je naragize communication delicia naragize communication nagize naragize communication je nagize ntiyari yoroshe kandi ntiyari goye ariko narabaye coach mbaye coach kuri Khema byari bihe bigoye kuko yari muri 2016 nabantu benshi jewe bangwanije ico gihe bamwe baranyandika ko ibintu je sais pas mugabo ivyo ni bisanzwe ko je ari mu muziki sare muri politique rero
jewe kandi n'ubu espionage ndazi kubukora cane gose nico Murago. gituma jewe iyo ndose umwanya ndaraba ry'amafilme y'abantunze y'abatireur y'amafilme y'abaspa ababita ba kibajya abantu babatireur bataboneka abasniper zirya filme ndaziraba gose bajya bafise amasocreme canke ifilme za seya ndaziraba gose ubu rero sante waramutse mu bwenge usanga ariko jewe umuntu urazi yuko naho nzanira amakuru mbanza kukumba nza kukwiga ukaraba nkaraba réellement uyu muntu anzaniye amakuru yo canke siyo hajya rero biragoye kugira ngirire confiance umuntu yaratangiye kuri Twitter biranka bon ntacyo yaragize espace baramvugamo ariko ske jeudi navuze namuhaye gasopo vraiment yaje sinkunda umuntu anangura kuko na jewe sindamutangura ni ibintu byinshi tuba tuzi by'abantu ariko ntitwigera tujanga kuko kiriya muntu afise ukuntu arondera umukate wiwe nico gituma jewe nda nk'umuntu aza mu nzira zanje kirazira kuza rero mu nzira yanje vraiment okay amakuru amazi misai karavugwa ujya muntu yazanye dobenje shaka kumuvuga mwizina aya ntitumuvuga mwizina abamuzi baramuzi umuntu yatumiye muri video yaravuze kuri ntuzenya kuri akezanete ko atakuzi ko ataguhaye akazi nibaza yuko erega Imana yararemye abantu Imana ntigeze irema ubusazi Imana yararemye abantu abantu ibaremye iradushira mu nda za mama wacu badutwara amezi 9 turakura tujya ku isi dukoresha ubwenge antuka wowe hari abantu basara kubera ari abasazi kandi abasazi baratandukanye hari abasazi bari mu bigo n'abandi basazi bagenda bambaye rero iyo umuntu yadutse akavuga ivyo peut-être ngira ujya mwanya bivuze je shobora kuba ngira nari naravye navyo nafasha kumenga navyo numvise kuko umuntu wamaze gukorana nawe mukamarana indwi zibiri n'inusu muri ko muragenda namukorana ukabona uko ibintu biriko biragenda ha mukaza wumva afite ibyo byakubwiye kirazira kugenda nko kumusazagiye ucumureka sare yirukange yomoke ojya n'umusazi nakomeye umuntu ndashaka yabikuye kukugira ngo avuge ko atakazi yaguhaye wari kuramishuza amahera vyari nakomeye mu mutwe nakomeye mu mutwe ofete il est fou comme ça kandi kindi naco umusazi amaze kubona ko hari abandi basazi ashobora gukoranya bakaba bari muri monde yiwe barasarana burya ayo ma TV yose yagiye hajya yose n'abasazi na keza tufatika akeza c'est quoi akeza jewe turakundana turakorana barapromoting ibikorwa vy'igihugu vy'iwanje mugabo Patrick ari muri entertainment nga Patrick ni musazi je sivuze akeza ngo nabasazi mvuze Patrick ni musazi burya n'ubusazi ba mipro n'abasazi barandi promoter n'abasazi basimbizi n'abasazi burya bu TV bwose bwari hajya bose n'abasazi kuko bari none hari umusazi yo kurikira umuntu atamuhemba none ko bagiye bagataha batabahembye bagatera induru none numva ko bace babona hayerema ko ari umusazi ngaho yababeshe yabose n'abasazi barasaze zararutse kuko umuntu afite ubwenge ntiyashobora kugenda kuvuguruza leta ntushobora kuja kuri TV online uvuguruze leta nagira nsabe abantu bazi ujya mu mama yarafise stand y'ama champagne kuri Eden Garden baze bamubwira ati neri nataragushimiye yagize ujya mu mama yarakatishije manda damene ujya mu mama ujya mu tipe yagarukiye ku menyo bavita ku menyo y'intambwe yaragiye aheranye 14 miliyoni z'ujya mu mama ujya mu mama niwe cyabona yavuga ati abo ujya mu mama arumigwa nabibonye eske umu magistrat afise urubanza wo muri parquet na noze parquet mukaza magistrat Romel ujya wenyene ngira yarumiwe avuga ati none uyu mutipe c'est quoi none izo stand nagira baza kugurira wewe no baraguze inzoga ashatse kuvuga yuko ahubwo nico kitwakuye ati n'umusazi none ucubesha yuko no kuri Eden Garden bagiye kurihisha wisamire y'igikoni muri parke yuko ari abasazi
En fait ni kumufata kujya Arasara. il est fou. C'est un escroc gentil, il est fou et fou fois 1000. N'abamuha bijya biganiro ils sont fous et corrompus, imitwe yabo iracuritse ntibakomeye mu mutwe. Nishobora kugenda gukorera interview yo kuva Scott rega kuduha iminota 2 interview yo kuva ukava muri ville gushika kuri World Beach taxi ni 15,000 hamugaca ugenda gukurikira umusazi vous êtes des fous vous mwese muri abasazi n'abasazi. Ndashaka kugire akajambo gato yobwiye abantu baorganiza ama evenement kubera na umengura uragira ama batabimenyereye. Umviriza ndakubwiye de jewe narabivuze abantu baza bashaka ko organiza ama evenement ikintu navuze cyakoretse shima ndashimiye Obeyere yararishwe ikori ndayishimiye cyane n'abandi bariko baraza Obeyere muhaguruke babariho ikori. Ico nico kintu shima cyane cyabaye kandi kizoguma kiriko kiraba ibisigaye byose. Abazoza nabo bazi ngo baje gucafuza igihugu kugira iki, hariho abantu baba bahari kugira badefend igihugu. Tuzokwemera yuko haza kuba ibintu byo gucafuza igihugu mwitwajije umuziki, mwitwajije entertainment, mwitwajije amazina y'abantu bamwe ama brand y'abantu bamwe. Nico gituma kuvuga kujya ni kubera yuko bari guca bamuha attention abantu nerinate mugabo nuko rero novuga yuko nivyo Obeyere zirabarabira hafi cyane. Reka ndagushimira, murakoze cyane. Urumva sanze nanje mpatswe kuba umusazi nk'abandi. habutse gato sezera abakunzi ba Magic TV murakoze cyane. Hama mubande muriko murakurikirana ibiganiro byanyu niho nkigaruka bankurikirana cyane. Jenge mu bikorwa vyanje no kuri bandanje ibikorwa vyanje nuko abandika kwandika sindeka ifo ko nguma muri circulation kwandika sindeka kandi shimbire n'abaguma bampa amafaranga meza. Murabona yuko sigaye nsa neza mu mutwe, sigaye nsa neza mu maso. Urumva mu mutwe urumva ntegeza gusa neza birazimvye cyane. Nimurondera amafaranga mu bakiziye sawa. Reka ndabashimira abakunzi ba Magic TV mubandanye mudukurikirana ikiganiro kikuryoheye gisangiza abandi. Merci beaucoup.